icyo kwibaza Bujumbura barahajya gute ko mbona nabo bahashize ku rutonde rw'ahashobora kubera imirwano ariko nabo ngo bashingiye ku myiteguro y'igisirikare cya Kongo n'abagifasha. Aho niho mfite ikibazo. Ahangaha rero hari Bujumbura bihagera bite? Bujumbura rero urabona ko hari ikintu 23 yakunze kuvuga yuko isaba abarundi cyangwa se ingabo z'abarundi kuva ku butaka bwa Kongo bakareka kwivanga mu kibazo cy'abanyekongo. So ubu ngubu rero nitureba Bujumbura gufata Uvira gufata Uvira ntago navuga ko ari ibintu byapfa koroha, burya nta ntambara ijya yoroha cyane cyane ko Uvira yegeranye na Bujumbura, kandi Bujumbura hashobora guturuka ramforo zose zishoboka zaza zize gutanga umusada hano muri Uvira. Nitujya no kureba muri iyi minsi ramforo z'igisirikare cya FARDC nyinshi, amadrone, abasirikare n'izindi ramforo zigiye zitandukanye ziri guca i Burundi ziza muri Uvira. Hano rero ukabona ko n'u Burundi buheruka kohereza abandi basirikare benshi muri Uvira no mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Ukabona yuko rero ari nka M23 ivuga ngo izi gahunda zo gutegura intambara muri ubu buryo Kinshasa iri gukora ni nkaho bari kuzifashwamo n'abarundi cyangwa se n'igisirikare cy'u Burundi, kandi n'ubundi i Burundi hahindutse nka base itanga ramforo. Ngiye kubaha mwiriwe na mwaramutse barundi kazi, ndizera ko muguwe neza umwe wese bivanye naho aherereye, nkuko bisanzwe imbere yanyu, imbere ya kamera, imbere y'amaso yanyu, imbere y'imbonesha kure zose muri ko murakoresha z'ubwoko butandukanye, abakoresha televiziyo, ordinateur, tablette, telefone n'ubundi buhinga, imbere yanyu hari wa musesanguzi wanyu Fleury le Patriote. Rero hari amajambo menshi hariya hakurya hirya ya Kanyaru, ndavuga mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho umengo amajambo bakora imvuga ngurukana bumenyi zabo ziriko ziragirira impuhwe igihugu cy'u Burundi, bakwagiriye impuhwe abarundi muri rusange. Nkaca nibaza uko muri ko muravuga ngo intambara ishoye kuva muri Kongo ikaza mu Burundi, mu bitubwira kugira duhunge, mu bitubwira kugira twitegure, mu bitubwira mbega nuko mudukunda, nuko mukunda abarundi, nuko mukunda igihugu cy'u Burundi. Ahubwo kimwe coco nzi, kimwe nshoboye gushingira intare, nuko izo mbuga nkoranyambaga ndabivuga nko mubivuga kugira mu vyumve neza, abo baskovya, abo ba mareshare n'abandi benshi bamwe birirwa bara sinzwe no bita birirwa baratumwanya bahura umutwe, baruhisha umutwe, kuko iyo bakubwira ngo eka noneho mugani ndawihotse bakamejeje akarimi, kuko barazi neza ko igihugu cy'u Rwanda nizo nyeshambe zo mbwebwe za sarambwe bigira ngo bakora akoresha muri Kongo, baratwa badashoboye Burundi, ntibashoboye igihugu cy'u Burundi ni segonda na rimwe. Mbe ndababatse ubu mwovuga ngo mbwebwe za sarambwe ngo zigomba zitera igihugu cy'u Burundi zimaze imyaka 30 zigwana muri Kongo mu kazone kamwe, imyaka 30 mwafashe Kongo nzima yaba muvuga ati ngo mwe muri abasirikare, imyaka 30 mubaze mwica mukora amaraso, mwica imfuvyi n'abafakazi, mukora amatsemba mukora za genocide 30 muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, mugaca muza ngo mwe muranzi igisirikare cy'u Burundi. Nyene icubahiro yababwiye ati mwirwa murahaya mukoma induru muvuga ngo Rwanda ngo urabona ngo binabiriya na twatujambo two mu kabare two kwirigara, yabishu yababwira ati ndabibutse yaba mwari muzi iconze, yaba mwari muzi abasirikare, igisirikare je mfise, igisirikare Burundi gufise. Ikindi naco mukunze kutubwira ngo dufise ibigwanisho twaguze ngo kuri kwa Mwambutsa, ngo kubami bimwe twagwane ngo amacumu mu ncamake n'imiheto, mukongera mukagaruka bugiye muvuga amajambo muba mwimviri. Iyo muko murakora ibiganiro mubikora kugira nyene muronka amavyuzi, mubikora kugira mushimishe Kagame na leta yiwe yabatumye, niko je nibata, kuko nta kuntu ushoboye kuvuga ati leta ya Burundi nta bigwanisho ifise, ukagaruka ukavuga ati indege z'u Burundi ziko ziraturasa mu Minembwe, indege z'u Burundi ziko ziraturasa muri Kongo, amadrone arapakiye mu gihugu cy'u Burundi. Muba muri normale iyo muri ko mavuga ibintu nk'ivyo mudendekeranye swat na inje gusanda babwira ati igihugu cy'u Burundi kirapanze, igihugu cy'u Burundi gifise imbibe, gifise ibyo bita imipaka, borders, frontier.
hajye haraciye umurongo, naho ho bari mu mazi harimo umupaka, naho ho bari mu kibira gifatanye giteranye Burundi n'u Rwanda hajye harimo umupaka, murazoja mukisha ukuguru kumwe, no muzoca mumenya Uburundi twobutera, Uburundi twogira ukunuko. Ndashima abigira ngo nabasesanguzi bamwe bamwe bo kumbonesha kure zitandukanye, numvise bavuga ati ngo uburya ngo gutera igihugu cy'u Burundi si ibintu byoroshe, ngo si ibintu byoroshe kubera igihugu cy'u Burundi nitwagitera canke ziga mbwebwe za sarambwe nizagitera, canke igihugu cy'u Rwanda mu ncambwe ko turazi abariko barica basesa amaraso muri Kongo n'abanyarwanda ni RDF yiyambitse izina rya AFC M23. Uko muzoza kose, muza muri RDF, muza muri mbwebwe, muza muri inkoto, muza muri nkazango ugeze wanyu nyene mutunze mu Rwanda, uko muzoza kose, we are ready for you. Abarundi turi ready, kandi abarundi nta by'abacancuro nta vy'ikino turakwiye. Ikintu kintangaza mukubahuka mukavuga ngo Uburundi ngo turabuganyira, mugabo mu majambo muvuga, mu biganiro muvuga. Narabonye na Corneille Nanga muri press conference yaheruka gukora ikiganiro yakoze n'abamenyesha makuru, arira aboroga. Ndayibusa akajambo yavuze, yaravuze ati abarundi nimwari mukwiye kugwana dikote ya FARDC canke dikote ya gouvernement ya Congo, ahubwo mwari mukwiye kugwana kuri kote ya M23 kugira ngo dufashanye kugwanya izimbwebwe kugwanya Red Tabara. Turazi hariyo RDF, hariyo Red Tabara, hariyo UPDF na nibari ngo na KDF hariya sinzi n'ibindi mwagiye muravyana n'abacancuro babafasha mugabo muteye isoni vyanabananiye. Rero kandi kajambo gakunda kuntangaza, ikintu mwamaze kugira refle kiracika inkonda, mukunda kuvuga ngo muri Kongo ngo harimo ngo nimbonera kure. Nimba vy'ukuri ivyo muvuga vyo bari uko biri, cyo haruri imbonera kure ziri mu gihugu cy'u Burundi. Harimo umwe muvuga nkiyumvira aba bantu iyi emission kikiganiro bagikoze baborewe canke iki caka bari nico bakoze batazi ivyo bako baravuga. Mwe murashobora kuza kwata Burundi nuko Burundi turagize ukuna kuriya, mugabo kongera mukagaruka mukavuga ati ngo abantu bakora tuvugutira umuti n'abarundi, abantu bakora tuvugutira umuti ngo ngo data wanje ngo hariyo ngo nimbonera kure. None ivyo bintu bibiri byo nyine muvuga biri muri Kongo byabavugutiye umuti, hama mu bisanzi wabo muri yumvira. Umva ndababwira mw'abanyarwanda, this is a message for you, kandi iyi ni message ku barundi b'umutima. Abarundi dimwa nta murundi numwe ndibaza muri no mwanya ndeko ndakora kino kiganiro atari ready gusesera amaraso igihugu ciwe. If you don't know Burundians, muragerageza mushaka kumenya abarundi abo turibo, murajabuka kaya karongo kajya. Noneho mwarahawe n'ubutumwa bukwiye, sinzi gituma tuguma dusaragara ngo tuza kumbonesha kure tuza kubishura. Barababwiye ati urusaso rumwe ruzovugira Bujumbura. Ndibaza ko atamuntu n'umwe azobasigaye i Kigali. Ivyo ni ibintu biri clear, simple and clear, ni ibintu biri straight, ni ibintu vyumvikana, nta na explication, nta no mu sobanuzi bango bande bajya babasobanurira amasinema yanyu hariya, nta numwe akenewe, ni ibintu biri ikindi naco tubabaza, why you random mufisa karimi kare nta bigwanisho mufise, nta nkomo ntimufise amastoke mu miseruka nimuheruka kutubwira ngo mukora imwe kamanze ntwenge mukora ibibumbano cyane za nkoza wa mupeti zo mu mapevesi za maplastike. Okay, nimba mukora ibigwanisho mukora n'ibifara, ntidukeneye amajambo. We Burundians we act. Ntidukeneye amajambo. Mwumva munyotewe gutera igihugu cy'u Burundi, nimba mwumva ariyo objective mufise, nimba ariyo target mufise, kuko na nyene cyubahiro yarayibabwiye, yaranabivuze mu biganiro bitandukanye. You are welcome. Abrazo vere turabarindiriye. Abarundi ndusubira inyuma, abarundi tugenda nk'ifi. Hari you must take time mukiga ku Burundi, mukiga ku barundi, mukamenya umurundi niki.
mugafata umwe apana kuza gupapa za BNB za ngo mama kwa Gasabo ngo za Gasaro amareshare hari abasaragurika n'ubundi numvise ari bwinshi bwakamejeje ariko turabatahura twebwe nkaje par exemple ndiko nkorera ku ishaka ryanje nta muntu numwe tohoza wo muri government canke ngo support y'umuntu wari wese ngo mva makungu ihari izi ntumbereye all I do ivyo nkora byose jewe mbikorana brain mbikorana ubwenge nkabikorana nkorera ubushake nkorera igihugu canje nkuko mwumva ndiko ndi présente avuga fleurir le patriote. Moi je suis un vrai patriote. La patrie ou la mort. Nimwe hari amajambo rero mwe mwumva mukibaza ngo ni blague, mukibaza ni histoire, mukibaza ni nibindi bintu mugereranya n'amasinema y'abarambo na Vandame. Abarundi suko duteye. Nico bituma abarundi tuvuga make. Mwarabonye kuva kera mwaravuga ira TV niba yitwa ngo isi kira kindi mwavuga ngo citwa ngo ishami sinzi nibindi vyinshi. Muraza amabwa mwavuga ku ndongozi z'u Burundi bamwe mubabika ngo barapfuye abandi ngo bagitsukuna kuriya or ivyo byose mwabikora kugira mu disturbing muteranya abarundi murabe ko bojyana murabe ko mwoshika kuco mushaka gushikako ivyo mumaze kubona ko bidakora murategura murafinansa ivyo bita imigumuko biranka mufinansa coup d'état biranka waza amatentative maze kugira depuis 2005 umugambwe CNDD-FDD uyoboye igihugu cy'u Burundi ugishika mwagumye muri mu ma challenge bagumye ari mu ntambara surtout ziva mu Rwanda twarabihoreye because niko duteye mugabo twebwe twakitinze we don't talk abarundi abarundi si base karimi no abarundi twe mbe bakunda kuvuga gute twebwe ntitwubaka chateau de sable ntitwubaka inzu z'umusenyi we act so rero this is a message for you Rwandans kandi ndabizi ko atari abanyarwanda bose kuko si bose bamwe bari mu marira barigorewe na 98% y'abanyarwanda na marira gusa na kano kakagara na kano kaka equipe kamwe nababwiye k'inkotanyi gakomoka kuri abo biyitanga inkotanyi niko kari mu munezero niko kari mu vyunguka niko kabayeho neza mu gihugu cy'u Rwanda abasigaye bose they are not ready for dying ku gihugu cy'u Rwanda ntibashe kugipfira. The reason why mubona most of Rwandans ntibaba mu Rwanda kandi u Rwanda rumaze imyaka 30 atantambara irimo. Can you guess why? Murashoye kwiyumvira igituma. Rero kuja kumbonesha kure mutatabiza abarundi ntibatetemeka. Abarundi suko twe duteye. We just chill, turicara hasi, tukiyumvira, tukamedita, tukiga. Muravuga amajambo menshi, muraba porte parole b'igihugu cy'u Burundi. Mbenda babaza, muraba porte parole b'igisirikare cy'u Burundi. Mwerwe mujejwe strategie y'intambara ku gihugu cy'u Burundi. Kweki ndavyite kubwejagura. Kweki mufisa karimi mwibaza ko mwe hari amajambo mwovuga ngo abarundi bahunge. Mwibaza ko mwe hari amajambo mwe mwovuga kugira abarundi duhungabane. Na igihugu cy'u Rwanda nimba mwaraciye mu ntambara canke mu magumi. Ndibaza igihugu cy'u Rwanda nta maguma ngara nka y'abarundi baciyemo. Nimwicare hasi muharure. Mugobe muhere aho hagufi muri 59. Muze muduye murabe amagume igihugu cy'u Burundi cace mu intambara n'ibibazo. Mugabo abarundi turacahagaze. Abarundi turacari babandi. Abarundi turi bamwe. We are strong enough. Umva since mugabo mwe gusa u Rwanda maze 30 nta ntambara nta coup d'état nta manifestation ntaki mwese mugira kuri dicta ya Paul Kagame n'izo nkotanyi basangiye kuyobora. Batirabaho muri labukungene mubayeho. But from 2005 2005 CNDD-FDD izana amahoro mu Burundi. CNDD-FDD izana iterambere mugabo mwe ntajyo mwobona parce que
ibintu byose mwe mushaka kubona ni ibintu bigenda vyoriyanta ku bintu vy'amacakubiri, ku bintu vy'amoko. Twaba twabivuze kandi rero twe tubivuze, iyo umuntu abigaragaje mugaca mugaruka mukavuga ati Freri wewe uriko uravuga amacakubiri, ndiko ndabasigurira ukungene mwe muteye. Nimwibaze ngo abo barundi bako barafightinga aba Pacifique aba Alexis Nduhije, okay, reka turabe igituma umuntu avuze ko mwebwe muri mu bintu by'amacakubiri musa n'ababikoyepakwepa ariko abarukuri. Gende muri abantu bose bashaka ko leta ya CNDD-FDD ivaho, mubanza murabe ko n'abantu bamwe gira rujya rutonde gitabo ndababwira ati intambara yanyu si intambara y'iterambere, ni intambara y'amacakubiri. Ndagisubiyemo, intambara yanyu nico gituma mu bafinance mufise intambara y'amacakubiri. Ndibuka umukuru w'igihugu ariko arasigura ko ibintu by'amacakubiri byazanye mu Rwanda, mwarashavuye, abandi baramerereza, abandi baraza baragira ama debate, baradebatinga ku bintu byinshi bitandukanye bashaka kwemeza ko yavuze bitari byo canke ngo ari ubeshe. But it's true, nukuri. Avant 59 abarundi bari babanye neza, bari babayeho mu mahoro, bari babayeho mwituze. Twaragira rotroke, umwe akarima ibiharage undi akarima imyumbati bagahana, umwe akazana nibari inka undi akamuha ibitoki canke ibindi bintu bingana canke bihakwa kwa babana. Umuntu akabona amazi yo kunywa akagenda kuyenwa kwa mugenzi wiwe. Abarundi twe niko tumeze, abarundi niko twahoze tumeze. Ariko mumaze gucana nko mu Rwanda, amoko amaze kujyana agatemana yandi agahunga, à l'époque ona ko hahunze surtout ndabivuga nkuko biri, hahunze abantu majoritairement ubwoko bw'abatutsi bahungira mu gihugu cy'u Burundi, baza basanga hatwara indongozi zo mu bwoko bw'abatutsi. À l'époque c'était abaporona, babagaza, ba micombero, ba buyoya. À l'époque igihe muza iyo myaka yari imyaka yabo muri 59, urumva yari imyaka yahariye, baca baza bazanye umugera bavuga ati twebwe hari iwacu, hari iwacu twacanye mu ubwoko abahutu n'abatutsi bajyanye, abahutu batujya power, badusumba power, baza barira abahutu so abantu beza, kandi abahutu nta muhutu wo mu Rwanda nta muhutu wo mu Burundi, abahutu bose ni babi, nimba bibaye mu Rwanda namwe mu Burundi rimwitegure ko bishobora kuba. Muca mu bice bihera ngaho, leta y'u Burundi na virisi muyihaye icitangura kuzirandika intonde z'incabwenge, irandika intonde z'indongozi, irandika intonde z'abasirikare, yandika intonde z'abantu bose mu bisata byose, mu buvuzi, mu bucamanza, baragira urutonde, hanyuma batangura kuza barabongora umuntu babacumita ibisongo. Kandi bijya bintu ntimwibaze ngo byakora abarundi, byakora abo banyarwanda nyene. Aba banyarwanda bari bavuye mu Rwanda bazanye ishavu n'inzigo, baza kubikorera hano mu Burundi kugira babereke, baze kwereka aba bariko baravyigisha b'abarundi ko bishoboka, kubwo bubi ubwo bugome canke ubwo rugamba bo rutanguza. Abantu bose bacumitwa ibisongo na à l'époque nizo mbwebwe za sarambwe z'ico gihe zahite zivuye mu Rwanda zihungiye mu gihugu cy'u Burundi. Rero twebwe abarundi ni mucire birarura, abarundi we are uko turabo turi nyene, abarundi nuko tumeze. Nimwatumwa mukumva turarura, nuwo mwanya tuzoba tururiyeko. Nimwatumwa mukumva turaryoshe, nuwo mwanya tuzoba turyoheyeko. Nimwatumwa mukumva turi ivyuvyuce cyangwa turi kivuguto, nuko tuzoba. Abarundi twe ntidusotora, mumaze kubibwirwa kenshi, mumaze gukeburwa, nimwumva. Ariko mu giswahili bavuga ati asies kyala mku kavunjika mugu, kandi ugutwi kwiki kumva kokejwe. Rero mwebwe nimwigerezeko ayo majambo bon juste i content canke i content inkoze, ni juste kubabwira ati reka kuturuhisha mu mutwe. Imuvuga Uburundi mubwirizwa mu kanwa ama media yose y'u Rwanda, mukicara ngo intambara yo muri Kongo ishoboye ngo gukatira mu Burundi. We are ready, nimuze ahubwo mwe nta nisoni mufise. Mwatangaje ko Uvira muyifata mu masaha ni barabiri, ubu tugeze mu mezi ribara 8, mwabivuze mu kwa kabiri. Mwatangaje ko igisirikare cy'u Burundi muri Kongo arakaravyo, ahubwo ngo ari ugufyonda fyonda. Barabashiriye umurongo katokota ntimurigera amgaca muza ngo intambara ngo urumva arutundire tujambo muharaye, ukibuka c'indege, ukiri strategique.
murindira iki none? Go ahead. Urusasu rumwe ruzovuga he Bujumbura Kigali ata muntu asigaye. Murapima. Nico gituma ubu muriko muravuga amajambo yose indongozi zanyu bahora ivyo duhungirehe abashinga amateka abasirikare ubwo mukabona igisoda cy'u Burundi cinereyuko. They don't have time to lose. Ntibashoboye kwishurana na mwebwe. That is on why you civilians sirtuka ugasanga abasivile bupeti nta n'amashure bugira murambabarira kwera kwiga si ibintu bihaya mugabo ugasanga umuntu ntazi na analyse y'intambara ntibazi kungene baraba ibinabiriya ugasanga sikovya rije ngo Burundi ngo ryari numvise kasamura ngo skoyi ngo skoyi ngo mbego harangwa zoronka igitoro ngo kija muri skoyi. Okay, nimba tagitoro abarundi bazoronka zija muri skoyi canke muri ayo madrone mukongera mukagaruka mutegera umwe mubereye izo terme zanyu nimba ari bigarasha nimba ari bikisinzi aho mubereye abantu babasesanguzi bacuramye ni gute wovuga ko atagitoro tuzoronka canke atabitoro tworonka byo gushira muri izo drone na za skoyi mugo mukongera mukagaruka mukavuga mu minembwe harashwe na drone zivuye mu Burundi mukavuga ko drone z'abarundi zibageramiye. They fly with water. Izo drone ziguruka n'amazi. You Rwandans mw'abanyarwanda mwe mushaka ni mwicare mwiki. This video ndazi ko muza kuyibona. Mwicare mu medite. Abarundi twe abarundi suko duteye. Umurundi ntateye ubwoba n'umunwa. Uburundi nimba wiyemera terikof apara byandi vya kera we uturabe no kera mu ma generation tucaruka ibi vyabaye hose ugasanga umuntu aguma atera amajambo yo hageze ko haba urugamba umuntu avuga amajambo ngo wenza kukiri no kumena nagira uko nakuriya baziti parara izo parara zanyu zo kuma media we don't need it. You are just talking shit. So ivyo ntaco bitubwiye mugira ibiganiro ijana mugira ibiganiro amajana 8 abarundi we are ready nimu sone sirene mvuga ati canke hari akagoma bahe go ahead ababwira ati tera igihugu cy'u Burundi and you are going to see ivyo bitakajembe gete ndakubaze mbega ko mufise ubwenge ubu deja nimba mufise ni objectif yo gutera igihugu cy'u Burundi ubu muri kuma media muri kumbonesha kure mutubwira ko igihugu cy'u Burundi intambara ishoboye kuza. We are crazy nituvyumva deja muko batubwira ati intambara ishoboye kuza muri ko mwenyene mwivamo muri ko muravuga ibi muko muramena amabanga Flehiwejo muri bashire kukurasa umugambi wo kukurasa sinca nicungera nje tandababwira ati mwese na strategy z'intambara ntazo muzi no kuvuga gusa ni inzara no kuzuza iyonda no gucutwa dufaranga Kagame yabandikiye ku kwezi kugira babone ko muri ko murakora babone ko Kira TV online bahaye amafaranga izo mbuga nkoranyambaga mwakreye kubw'intambara gukokeza intambara ya Kongo kugira imitima no kubesha abakongomani bahunge mufate facilement mugabo ndibaza ko abakongomani babonye ico no kwita ngo sinovuga ngo ni incungu kwere incungu ni imwe turayizi ni Yesu Kristo n'abantu tudasangiye amadini mugabo mu buzima busanzwe barabonye ko hari ikintu cahindutse kandi no mu kiganiro giheruka narababwiye ati abarundi ahantu hose bagiye muri icara mu baze Darfur Somali Centrafrique Kongo nyene ngaho hagufi n'ibintu mwibonera n'ibintu bitarinda ko ngo nivyo kuronderana n'ibintu ndemanwa n'ibiturimwo rero ibintu byo kuma mu bwejagura muja ku marezo sociaux muja ngaho mukicara kugira ngo muryohereze umunsi Paul Kagame na leta yiwe yabatumye mwibaza ngo mwengo abarundi mu bajye umutima twarabaciriye umurongo utukura jabuka barababwiye ati rusasu rumwe ruzovuga ibujumbura Kigali ata muntu asigaye rero uwo mwanya ngo intambara sinshaka no kumanda bigarukako ico gusa twe tubabwiye d'abord reka nongeye sigenda kababwiye imbere ko ndangiza muravuga ko murabivuga mwebwe abanyarwanda amativi online yo mu Rwanda n'abandi mutamikana ububeshi n'ibinyoma kugira mucafuze ugwaruka
la jeunesse appartena kuri CNDD-FDD mucafuza ugwaruka ruhurikiye canke ruri mu mugambo wa CNDD-FDD uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi aribo bitwa imbonerakure. None mubivuga mubacafuza mubivuga muvuga ngo imbonerakure ziko turagwana muri Kongo, izo mbonerakure ngo zibamereye nabi. None murinda mumererwa nabi n'imbonerakure, igisirikare cy'u Burundi coco ni gute? Nimba tubavugutira umuti hariya mukavuga ati bimeze uko nababwiye nta murundi keretse inkoho izoremera, ngira n'utazokoresha inkoho azokoresha ya macumu muvuga udufise ibigwanisho byo kwa ba micombero. Rero abarundi we are ready, twe dukunda amajambo cyo gituma mubona muvuga indongozi zose za gisirikare zirihoreye, uba abarundi bari poza bari tranquille, murazovuza sirene mutere no muzobona abarundi nabaki. Nico tumino content nk'undi suye kuyibabwira ati mpaye impanuro mwe mwabanyarwanda. Noneho sirituna nta n'umunyarwanda ahari yohava gwanira igihugu ciwe, inkotanyi nazo muri kurushi. Rero amajambo mwayavuga mwareka, nta murundi ariko arahunga, nta murundi ariko arasusumira, nta murundi ariko arajugumira, nta kintu muvuge nyene muduza konti